Sangwa ikaze bakunzi mwese wa televiziyo Renaissance n'umwanya w'amakuru muri mu Kirundi yitwa bateguriye ariko mu nkunde tuhere ku nkuru yagize agatogwa sa mu batavuga rumwe na leta yaratanguje icese umugambwe mushasha wiwe CNL wikoraniro ryabereye mu gisagara ca Bujumbura gwasa agato yamesheje ko yiteguriye gukorana n'indi migambwe mu ntumbero yo kwitegura amatora yo mu mwaka wa 2020. Nayo mu munsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi turagaruka muri ano makuru ku birori vyabereye mu ntara ya Gitega aho umukenyezi w'umukuru w'igihugu ahamagarira imiryango muri rusangi kubana neza. Nayo hanze y'u Burundi abanyarwanda bahamagarirwa kureka kuja mu gihugu c'u Buganda mu gihe ikibazo kiri hagati y'ico gihugu n'u Rwanda kitaratorerwa umuti. Ubutumwa butangwa n'urongoye igihugu c'u Rwanda President Paul Kagame. Izi ni zimwe mu nkuru zigize ano makuru mukanya isase ni Donido. Ndasoko ikaze murano makuru agatogwa sango nta kibuza ko yiyunga n'indi migambwe mu gihe c'amatora. Ivyo yabivuze inyuma y'igikorane cambere kuva aho umugambwe wiwe CNL wemerewe na mategeko kuri we iryo yemezwa rizotuma bagira ibikorwa vy'umugambwe ku mugaragaro tumukurikire. Ico bihindura kirahari kubera yuko murabizi yuko abantu ego twakora politike mugabo tugakora politike tutisanzuye ubu tuyikora amategeko aturinze amategeko twubahiriza natwe twubahiriza amategeko birafise rakarusho ugereranije n'ibihe tuvuyemo. Ivyo gukora ni byinshi mugabo nkuko mubizi ikintu cyose kirafise umwanya wacu bivanye nuko amategeko y'umugambwe yacu yubatse byihutirwa nuko dukora ikoraniro kaminuza kugira ngo rishireho indongozi gutyo izo ndongozi zishobore kuba hagati y'umugambwe n'abarongoye igihugu ku nzego zitandukanye ku ma province ku ma commune ku ma zone gutyo noneho ibikorwa bishobore gukorwa neza ata muntu yikiye ku wundi kuko murazi yuko birakunze gushika abantu ngo bakoze inama ngo zitazwi n'amategeko ibintu nkamwe n'ivyo nizo dushaka ro gukingira abantu no kurinda kumbure barabigize ingendo y'ukumva yuko bokwama biruka ku bandi bibaza ngo bari mu nama ariko abantu kuramukanya nibisanzwe kugira ngo ivyo byose ingendo n'inyifata nkamwe nizo tugerageze kuzigabanya uko bishoboka kose. Ico duha abarundi muri rusange nuko imbere ya vyose hari Burundi kuko nibwo buriho nibwo buzwi ibisigaye nibisamaza abantu. Imigambwe irabaho amashira hamwe arabaho amadini arabaho mugabo nta gishobora kungana n'igihugu kuko igihugu ni impeso ya twese. Igihugu c'u Burundi nico muvyeyi dusangiye mu butandukane bwacu umwe wese tumuhamagara ngo aterere kujya twubaka Burundi bushemeye Burundi bufise itekano. Coalition y'amizero y'abarundi mu mugambwe wacu nitwovuga ngo harimo ikibanza canke nta kihari kuko umugambwe wisunga amategeko ariho. Amategeko nayo nkuko mubizi inani avuga yuko zitabaho kiretse mu gihe c'amatora. Ubu nituri mu gihe c'amatora rero amatora niyagera ivyo nani ruzuzura kuvyiyumvira abaza bashaka ko dukorera hamwe bose tubona vy'ukuri bafise ishaka tubona yuko duhuje intumbero nta ngorane. Babwiye ku igenekerezo rya 8 ntwarane niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu Burundi. Ivyo birori bikaba byahimbarijwe mu ntara ya Gitega bikaba byari bihagarariwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aho ahamagarira imiryango muri rusangi kubana neza. Ni nkuru twateguriwe na Darlene Irakoze. Umunsi mukuru wahariwe abakenyezi wahimbajwe ku igenekerezo rya 8 ntwarante 2019 mu Burundi wahimbajwe mu ntara ya Gitega utanguzwa n'ibirori vya defile yagizwe n'abapolisi n'abasirikare b'abakenyezi. Ijambo nyamukuru ry'uwo munsi ryashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aho ahanini yashimikiye ku mubano w'imiryango. Icivugo cy'uyu munsi nanje mu nkundire ndagisubiremo kivuga kiti umukenyezi ashijwe imbere
mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza. Mu ntumbero yo gutsimbataza gushigikirana, duhamagariye abana bamaze gushika mu bigero no gushinga imiryango yabo gufasha abavyeyi babo. Kubera ko ari umunsi mukuru wahariwe abakenyezi, sinoreka gukebura abakenyezi bamwe bamwe batubaha bayinabukwe mu miryango. Muhindura ingendo kuko abavyeyi b'abagabo banyu nibo bavyeyi banyu. Sinoreka kandi gutera kamo na bayinabukwe bacu kuko nabo nyene muri bo hariho abatavyifatamwo neza, usanga bateranya abahungu babo n'abakazana canke bakabateranya na baramukazi babo canke na baramu babo. Ndibutsa abakenyezi mwese yuko umukenyezi w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Naho twoba turiko turaja mu gihe ingo zacu zoba zitarimwe amahoro. Abakoresha bose, abadandaza, abakora mu mashirahamwe yigenga, tubahamagariye gutunganiriza neza abakozi babo kugira ngo babafashe gutegekaniza kazoza kabo. Abakorera mu gisata cyo gutegekanya kazoza, tubasabye gutegura imigambi irashe ijanye n'amikoro y'abarundi batibagiye umukenyezi nk'uko icivugo cy'uno mwaka kivuga. Tubasabye kandi gufasha abakorera mu bisata bidafise amategeko abigenga, secteur informel, kuja mu mashirahamwe. Mwongere mubahimirize gutegekanya kazoza. Niongere kuba abantu bafise akazi ariko badafise ingene bo kwivuza mu gihamagara abakitse. Ivyo birori vyasozerewe n'ubushimwe bwatanzwe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Darine Irakoze tumukengurukire. Mu mpera zano makuru turagaruka no ku giteramo catunganijwe n'abarundi mu gisagara ca Kigali mu ntumbero yo guhimbaza uyu munsi nyene wahariwe abakenyezi. Tuanaye n'amakuru twabateguriye. Abanyarwanda boreka kuja mu gihugu cy'u Buganda mu kibazo kiri hagati y'ico gihugu n'u Rwanda kitaratorerwa umuti. Iyo ni impanuro y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ivyo yabivuze ku wa gatandatu atanguza umwiherero w'abagize inzego nkuru z'igihugu. Paul Kagame kubwiwe Museveni arongoye Uganda niwe akwiye gutorera inyishu ico kibazo. It's difficult to explain it because biragoye kubisobanura. Ku rundi ruhande rwo ku mupaka hari ibyo bagenderaho bahitamo wemerewe kwinjira muri icyo gihugu n'abatagomba kukinjiramo. Si ukubangira kwinjira gusa kandi ahubwo barabafata bakabafunga. Twabaza icyo babafungiye bakatubwira ko babaga muri icyo gihugu binyuranyije n'amategeko, nyamara bamaze imyaka 2 bafungiye ubusa kugeza babapakiye mu makamyo bakabazana bakabata ku mupaka ubundi bagafunga wabo. Nukuvuga ngo bo bafite ababaha amabwiriza bakababwira ko abo bantu badashyigikiye RNC batumva ko ari ngombwa kurwanya u Rwanda ndetse no gukuraho Kagame na FPR. Ibi bibazo twabiganiriyeho na Perezida Museveni. Ndamubwira nti u Rwanda ntirushaka kugirana ikibazo n'umuntu wari we wese. Twe duhangayikishijwe n'icyateza imbere abaturage bacu. Ibyo kwinjira mu bindi bihugu ntitubishaka. Ndamubwira nti rero ngenda bikurekeye ubikemura uko bishaka, ariko nawe urabizi ko ari ibihimbano kandi ni kimwe mu mpamvu z'ibibazo bihari, kuko bamwe mu bo muyoborana ari bo bari gufasha iyo mitwe ngo ihungabanye umutekano wacu. Ibi nabyibwiriye Museveni amaso ku maso, sinabinyujije ku butumwa bugufi cyangwa ngo nohereze intumwa. Rero nkavuga nti niba umuyobozi mukuru twaganiriye adashaka kugira icyo akora kuri ibyo bibazo, nanjye mfite ikibazo kuko ntacyo nabikoraho. The only thing I can do is to advise Rwandans not to go to Uganda. Icyo nakora gusa ni ukugira inama abanyarwanda kutajya muri Uganda, keretse uwizeye neza ko azagira umutekano. Gusa kugira ngo wizere uwo mutekano nuko uzagenda uvuga ko uturwanya, ushaka ubufasha kugira ngo uzagaruke kuduhungabanyiriza umutekano. Ariko nta munyarwanda twifuza ko yazakora ibyo. Gusa icyo navuga nuko twe nta muntu tubuza kuza mu Rwanda kandi uje ntacyo tumutwara.
nta mugande turagirira nabi, nta murundi turagirira nabi. Ushaka kuza hano wese araza. Nyamara birakomeye cyane ku munyarwanda ushaka kujya muri ibi bihugu byombi. We haven't been touching Ugandans, we don't touch Burundi. Whoever wants to come here, they come here. But it has become too difficult for Rwandese to move to these two countries. Tukiraho nyene mu gihugu cy'u Rwanda, mukuru w'igihugu ca Kenya yagendeye ku munsi wa mbere igihugu cy'u Rwanda. Uhuru Kenyatta yaciye ikigaravuye mu gihugu ca Tanzania, yakiriwe na mugenzi we Paul Kagame, yariko harakorerwa ibiganiro vy'igihugu bihuza abategetsi bo hejuru. Uhuru Kenyatta akaba yaratangajwe n'ingene igihugu cy'u Rwanda cifashe neza, akemeza ko agiye kwigana abanyarwanda, ariko cyane cyane akabahamagarira gushira inguvu hamwe. I told him that as both a friend, a brother and a neighbor, nabwiye umukuru w'igihugu yuko kamubanyi nkongera nkaba n'umuvukanyi nifuza kuza kuraba ingene mutunganya ivy'igihugu cy'u Rwanda. Ico no babwira cyo nuko ari gitangaza, ahubwo nanje nzobigana. Imigenderanire hagati y'ibihugu vyacu novuga ko ari mu gikomeye Kenya ifise. Ibintu twashoboye gukorana nko korosha uruja n'uruza rw'abantu, nko mu bisata by'ingurukana bumenyi, guhanahana amakuru. Hari abanyakenya benshi baba kandi bagakorera aha mu Rwanda kandi bavuga ko bisanzura. Hari abanyarwanda benshi baba kandi bagakorera muri Kenya. Vyerekana ko turi abavukanyi, hama nk'abayobozi tukaraba ingene dukomeza ubwo bucuti. Kubwanje nivyo turafise ibibazo biduhanze, ariko nta nkeka mfise ko habaye ishaka kandi rirahari ku neza y'abanyagihugu bacu, tuzotorera inyishu ibibazo byose tuzohura navyo. Icya kabiri novuga ni ingene u Rwanda rwiyubuye, igihugu cyari cyasinzikaye cyane na cyane igihe cy'ihonyabwoko, igihugu cyari ku mavi, ubu kikaba kimwe mu bihugu vya mbere bisayangana muri Afrika. A country that was on its knees to one of the brightest stars on the African continent. Ano makuru tubaneze kuri no nkuru ivunaguye, abantu 157 barapfuye ku munsi w'Imana bahitanywe n'isanganya ry'indege ikomanye Ethiopian Airlines. Iyo ndege yari mu ingenzi 149 n'abakozi bayo 8, yakorotse imaze iminota 6 igurutse, ikaba yaguye ku birometero 60 mu seruko bwa Addis Abeba hafi yitwa Turufaha. Indege Boeing 737 Max 8 yari igiye i Nairobi. Ikomanye Ethiopian Airlines ikaba yamenyesheje ku munsi wa mbere kw'ivyo bita boîte noire y'indege zatowe. Ivyo bikazofasha abariko bagira amatoza kumenya icatumye iryo sanganya riba. Nenabwiye mu gusozera ano makuru, igitaramo c'indirimbo z'ikirundi zihagiza umukenyezi nizo zasozereye umunsi mpuzamakungu ariwe agateka k'abakenyezi mu Barundi bahungiye mu gisagara ca Kigali ni mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Hari ku munsi wa 5 w'indwi iheze. Ico giteramo ngo cyariko gicubahiro abakenyezi muri rusangi na cyane cyane abahunze, nkuko tubigwa na Thierry Bigirindavi yakurikiranye ico giteramo. Mu ntumbero yo guha icubahiro babereye abakenyezi, umuhumure w'inararibonye mu muziki w'u Burundi Gerard Kubwayo afadikanije n'umugwi Viva Beat hamwe n'abandi baririmbye Barundi bahungiye mu gisagara ca Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, baratunganije igiteramo c'indirimbo z'ikirundi zigizwe hanini zihayagiza umukenyezi w'umurundi kazi. Ico giteramo cabereye kuri Bloomberg Hotel iri Kimironko, ni naco casozereye ibirori abakenyezi bari bazindukiyemo kuri uwo munsi. Gerard Kubwayo aravuga icatumye batunganya ico giteramo. Igiteramo cyari igiteramo kisanzwe kijanye n'indirimbo z'ikirundi, hanyuma kandi twagiteguye kuri uwo munsi mukuru w'abakenyezi. Nico gituma wabonye yuko n'indirimbo nyinshi zazijanye no guhayagiza umukenyezi, kuvuga ibikorwa akora, kuvuga imirimo akora, kumuhayagiza nyene kuko bazi ko umukenyezi ari kirumara. Umukenyezi afite imirimo ikomeye cyane gose kandi afite uruhare rukomeye cyane gose mu muryango no mu gihugu. Igihe cyose habaye ingorane mu gihugu, abantu bibabaza gusumba n'abakenyezi, kumva
umukenyezi ni nyina w'ibondo niki none rero akamutse batera biragoye iyo umuntu ari mu bintu ari nk'impunzi biragoye kubabwira nyine bakaza barihangana mugabo cyane cyane bakaza bariyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ibibatunga kandi bakagerageza cyane cyane kugumya imico yacu ya kera kuri abantu iyo muri mu mahanga biragoye ushaka gusamaza gutwabana twishi. Abakenyezi bahungiye mu gisagara ca Kigali bakiranya akanyamuneza ico giteramo ngo bibereka ko badatamba birorera ngo ni ikimenyetso kandi ko n'abashinga ntayo babashigikiye gutyo bigatuma baguma baremye naho bari mu buhungiro. Uno munsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi twawakiriye neza cyane kuko kuva mu gitondo habaye ibikorwa bitandukanye bijanye n'uwo munsi rero nukuri twavyakiriye neza nkanje nk'umukenyezi yahunze ari mu buhungiro nabonye ko naho twahunze ntitwihevye twariyakiriye mu gihugu caduhaye ubuhungiro yego nabonye abakenyezi benshi bashoboye kwitaba mu activite yose yabaye kuva mu gitondo rero ni ibintu byiza cyane umukenyezi ikintu byanyeretse yuko umukenyezi ahari hose yamaharanira kagateka kiwe rero numva nta kindi numva novuga ati noshima ku bantu bose batwimviriye kuva kare kuko hariho nko mu gitondo umuhari w'abakenyezi wari watunganije ibikorwa twaryohewe cyane n'aba baririmbyi biyumviriye kuduteramisha kuri uno mugoroba novuga ati barakoze cyane kuko twabonye ko tudatamba twirorera n'abagabo badushigikiye. Muri ico giteramo n'abashinga ntaye ntibari batanzwe ngo uwo munsi mukuru nabone urabaraba kuko ngo iteka ry'umukenyezi ryubahirijwe no kuvuga ko mu rugo rwiwe haba amahoro mu bibondo vyiwe hakaba amahoro kandi ngo mico y'ikirundi abakenyezi bamye arabaje nama abashinga ntahe babo. Oya umunsi mukuru ntiwerekeye abakenyezi werekeye abantu muri rusange kuko iyo uvuze iteka ry'umukenyezi nuko urugo rwiwe rubaho mu mahoro iteka ry'umukenyezi nuko igihugu abamwo kiba mu mahoro iteka ry'umukenyezi nuko habaye haba amahoro nico gituma uhora wumva kera bagica intahe mu rubanza wo kumugina kera abagabo abashinga ntahe mu Burundi bararaza urubanza burya naho abashinga ntahe bavonye ntibamene ibanga canke ngo bagire nte barahanurwa kandi mu kwatira urazi ko batira umugabo afise umugore uyu mugore rero yamubari ati yamara ubwo rubanza numva mworucuka mu karucuka bukeye bagaruka bumvikana ugasanga mu nama bagarutse gushinga hariyo bagiriwe n'abakenyezi urumva rero umunsi mukuru w'umukenyezi si umukenyezi gusa ahubwo n'uw'abantu muri rusange kuko umukenyezi ahari atanga ubuntu atanga urukundo atanga urupfasoni atanga amahoro. Ico giteramo carangiye mu kanyamuneza ntangere abakenyezi biginana basangira ubona ko mu bihe barimo nk'impunzi bidashoboka kenshi ko bahurira hamwe. Thierry Bigirindavyi arakenewe reka tusozerana amakuru twari twabateguriye ndabashimire mwese mariko muradukurikira naho butaha.